Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye aba ariko aravugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu mutekano, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa muri politike, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi ndetse n'andi yose mutamenye mamwe aranyagijwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Twabateguriye amakuru ahambaye cane, aho tuza kwibanda ku gisata kirabana na politike, aho ibintu bitaba bimeze neza habe na gatoya kubera ukuntu Perezida Evariste Ndayishimiye ahanganye n'abiyita ko bari mw'iragi ry'umuhisi Petero Nkurunziza, kandi bakavuga ko bashaka kwikuraho Perezida Evariste Ndayishimiye kuko biboneka ko ariko arava muri systeme yabo, kandi bakamwagiriza nyine ko ariko arashaka gusambura umugambwe akoranye n'abansi b'igihugu. Hari byinshi twabateguriye birabana n'ihangana ndetse n'inyurana ririko rirabera hagati y'ibihangange bikomeye cane abakomoka mu mugambwe uri ku butegetsi, aho bamwe bashigikiye Perezida Evariste Ndayishimiye, abandi nabo nyene bagashigikira abo biyita ko bari mw'iragi ry'umuhisi Petero Nkurunziza, barongowe n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo, aho bashaka nyine gukuraho Perezida Evariste Ndayishimiye amaze bagashiraho uwundi. Byagiye gukomera Perezida Evariste Ndayishimiye atahuye ko mu bashaka kumutembagaza ku butegetsi harimo nyine n'urongoye igisoda c'u Burundi Prime Niyongabo, aho yashavuye cane nawe agahita afata ingingo yo kumukura mu mabanga, ariko bikananirana kubera ko nyine abo bashaka kumutembagaza ku butegetsi ni abantu benshi kandi bahambaye mu gihugu c'u Burundi bafise amapeti aremereye, ariyo mpamvu nyine byanze ko akurwa mu mabanga kubera ko umushikiranganji we wa mbere Gervais Ndirakobuca yanze gusinya kw'ikete rikura amabanga Prime Niyongabo, kuko yabonaga ko umugambi bafise wo gutembagaza ku butegetsi Perezida Evariste Ndayishimiye waba upfuye, kandi murazi neza ko Prime Niyongabo yakoze ibintu bikomeye cane mu mugambwe uri ku butegetsi, ariyo mpamvu kumwikuraho byagorana cane kubera ko arafise amabanga menshi y'umugambwe, kandi arafise ibikomeye yakoreye umugambwe, ariyo mpamvu abo bavuga nyine ko bari mw'iragi ry'umuhisi Petero Nkurunziza harimwo n'umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca banze nyine ko General Prime Niyongabo abogozwa mu mabanga, kuko babonaga ko baba batakaje ukuboko gukomeye cane mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye yashakaga kumwigiza ku ruhande kugira ngo ashireho we ashaka, ku buryo nyine abashaka kumutembagaza ku butegetsi bitazaborohera. Kuva icyo gihe kugeza ubu ngubu ibintu ntibyoroshe na gatoya hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'abo nyine bashaka kumutembagaza ku butegetsi, mu gihe bafise agashavu gakomeye cane ko yapfunze uwahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi General Ngiri Bunyoni, akaba apfunzwe nabi cane, kandi abo nyine bavuga ko bari mw'iragi ry'umuhisi Petero Nkurunziza baramufataga nka nimero ya mbere nyine izabafasha kurwanya Perezida Evariste Ndayishimiye. Perezida Evariste Ndayishimiye nyine yagerageje kwikuraho Prime Niyongabo kuko yaramaze kumenya nyine ko ari mu mugambi w'abashaka kumutembagaza ku butegetsi, ariko byaramunaniye. Ibigaragaza neza nyine ko abashaka gutembagaza Perezida Evariste Ndayishimiye bafise ingufu kandi bashaka kumwikuraho mu bihe bidatinze, kuko barafise amasoko menshi, barafise imbaraga nyinshi nyine zishobora gutuma bakora umugambi wo gutembagaza Perezida Evariste Ndayishimiye. Hari imvugo ziriko zirakoreshwa muri no minsi n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo zidahumuriza na gatoya, kandi zigaragara ko ari imvugo zuzuyemwo urwango kandi zirondera umukuru w'igihugu c'u Burundi General Evariste Ndayishimiye, aho nyine yagiriza Perezida Evariste Ndayishimiye ko yama mu ngendo zitagira ico zimarira abanyagihugu, akavuga ko ajya hanze y'igihugu ataco agiye kudefanda, kandi akavuga ko n'igihe bari ku rugamba n'ubundi Perezida Evariste Ndayishimiye impamvu ashaka gusambura umugambwe atazi aho wavuye, kubera ko n'ubundi ku rugamba yari umutunyi. Aribyo byose bikaba bivugwa nyine n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo, aho nyine yagize agashavu gakomeye cane kubera impinduka zikomeye cane Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arakora, harimwo nko kwikuraho nyine abo umuhisi Petero Nkurunziza yari yamugenye kugena mu bibanza bihambaye, ariko nka bose akaba ariko aragenda abikuraho
aho kugira nyine ngo ashiremwo abiwe, ariyo mpamvu nyine abashaka kumutembagaza ku butegetsi bashaka kubikora vuba kugira ngo Perezida Evariste Ndayishimiye azikangure ibara ryaramaze kugwa. Hari amakuru menshi atandukanye twabateguriye arabana n'ibyo biriko biravugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi, niyo tugiye kubashiriza mu idonido ry'amakuru. Wifuza kuzajya bo mu mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico usabwa nta kindi, niba utarapyona kuri sabone pyondaho kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Izi mvugo za Reveriyani Ndikuriyo na Perezida Ndayishimiye zisigura iki? Reveriyani Ndikuriyo aragabisha umutegetsi yashitse mu butegetsi bigoranye nk'uko ikizinu bikigora gushika mu isi, aza yiyoroheje yigira uwuri kumwe n'Imana, ariko hahageze atangura kugara, agenda aracyoza bo munsi yiwe yibaza ko bohava bamusubirira. Ibi byose nyine umunyamabanga mukuru w'umugambi uri ku butegetsi Ndikuriyo yabivuze abwira Perezida Evariste Ndayishimiye nyine ko yageze ku butegetsi akigira umuntu uremereye cyane ku buryo yibagiwe ko abo ariko arasuzugura ari abamugejeje ku butegetsi. Ndikuriyo akoresha amajambo ateye ubwoba mu kuvuga ko ikizinu gitanguye kugara gica cibora. Ibi byose nyine yabivuze ashaka kuvuga Perezida Evariste Ndayishimiye, amubwira ko ikizinu gitanguye kugara nyine gica cibora. Icyo gihe yamwerekaga ko naho ariko arabikuraho ariko bitazamworohera, ahubwo ko aho kugira ngo abikureho bazamutembagaza ku butegetsi kuko ngo ntago asumba umugambwe. Ndikuriyo akoresha amajambo ateye ubwoba mu kuvuga ko ikizinu kitanguye kugara gica cibora, aca umugani atawuhejeje ati urucira muka Imana ikaba ikubona. Ibi byose nyine yabivuze ashaka kwereka Perezida Evariste Ndayishimiye ko naho we yiteguriye kubapfunga bose, ariko ko bitazamuhira kuko umugambwe urafise abawukunda kandi bawukoreye bimwe biboneka, ariyo mpamvu bagomba gukora igishoboka cyose bakigizayo Perezida Evariste Ndayishimiye mu gihe biboneka ko yatanguye kubangamira inyungu z'umugambwe ndetse n'abakoreye umugambwe ku rwego rwo hejuru, aho yatanguye nyine gufunga amasoko atandukanye abyo bihanga nyine byakuragamwo amafaranga, we kavuga ko ashaka gukiza igihugu. Ariko igitangaje nuko n'ubundi impinduka Perezida Evariste Ndayishimiye akora mu gihugu n'ubundi ntacyo zimarira abanyagihugu bantaho nikora, kuko biboneka ko Perezida Evariste Ndayishimiye abarondera nyine gukomeza ubutegetsi bwiwe, ahubwo ko atabarondera inyungu z'umunyagihugu. Ariyo mpamvu nyine abanyagihugu bato bato nabo batanguye kumwidogera bakavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye naho nyine yirirwa abahenda ko hari ibintu bitandukanye agiye guhindura ngaha mu gihugu cy'u Burundi, aba ariko arabahenda ku rugero rwo hejuru, kuko biboneka ko yirondera inyungu ziwe bwite, atarondera inyungu z'umunyagihugu muto muto, kuko impinduka akora ntago ari impinduka zikiza igihugu, ahubwo akora impinduka ziza gukomeza ubutegetsi bwiwe, aho benshi bamugaye igihe yakura uwahora ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu cy'u Burundi General Ngiri Bunyoni akazana Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika, mu gihe abagabo bose mu kahise kabo kadahumuriza abarundi akaba ari abagabo baranzwe no kunyonora amatungo ya leta ndetse no gusesa amaraso y'abarundi b'inzirakarengane. Ibi byose nyine bikaba bivugwa n'abanyagihugu bidogera Perezida Evariste Ndayishimiye, bakavuga ko impinduka Perezida Evariste Ndayishimiye akora ngaha mu gihugu cy'u Burundi aba ari izo kubahenda ko hari ibyo agiye guhindura, ariko biboneka ko nyine ataco abaje guhindura, ahubwo abaje gukomeza ubutegetsi bwiwe. Murazi ukuntu yirirwa yidogera ko ubutungane bwapfuye ngaha mu gihugu cy'u Burundi, kandi akanavuga ko agiye kugira ico ahindura. Ariko icyatangaje abanyagihugu nuko igihe yakura abashikiranganji batandukanye, umushikiranganji w'ubutungane Domine Banyanyibona atigeze akurwa, mu gihe ari umushikiranganji wa mbere widogerwa n'abarundi batari bake kubera ukuntu nyine igisata c'ubutungane capfuye ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Ibi byose nyine bikaza byerekana ko Perezida Evariste Ndayishimiye impinduka zose akora ari izo gukomeza ubutegetsi bwiwe, ataba ari impinduka zo kugira ngo akize igihugu cy'u Burundi. N'ibyo ariko arakora muri no minsi biraboneka ko abo ari kugenda mu bibanza bihambaye ngaha mu gihugu cy'u Burundi, biboneka ko nyine ari abantu badahumuriza abarundi, kuko bagiye barangwa n'ibintu bibi mu bihe bitandukanye, kuva umugambwe watangura kurongora igihugu cy'u Burundi mu mwaka wa 2005 gushika ubu ngubu. Perezida Ndayishimiye we yemeza ko ibihe umukuru w'umugambwe yahora asumbya ingufu umukuru w'igihugu bitazosubira kubaho mu Burundi. Icyo gihe nyine nawe yabivugaga asubiza umunyamabanga mukuru w'umugambi uri ku butegetsi wari umaze kumubwira amajambo ateye ubwoba kandi akomeye, aho nawe yamusubije ko igihe
igihe nyine umukuru w'umugambwe yahora asumba umukuru w'igihugu byarangiye mu Burundi. Icyo gihe nyine nashakaga kwerekana ko Ndikuriyo atamusumba ahubwo ko ari we mukuru. Muri iyi minsi hareze imvugo z'imigani mu bategetsi, aho abarundi bahora batuka abatavuga rumwe n'ubutegetsi ngo ni abansi b'igihugu, ubu heze gutuka abari mu butegetsi nyine bakoresheje imvugo zifobetse zidakwiye gukoreshwa n'abategetsi bakomeye bo ku rwego nk'urwo bariho. Ibidahumuriza na gatoya abarundi bakabona ko ibara ryaguye, ahubwo ko nyine ikisigaye ari uko bakahaguruka bakikuraho intwaro yose ya CNDD-FDD, kuko nyine abarundi bo bavuga ko n'ubundi intwaro yaza izananye n'abo bashaka gutembagaza Perezida Evariste Ndayishimiye n'ubundi ntaco yaza ihindura ngaha mu gihugu c'u Burundi, ahubwo yaba ari intwaro n'ubundi nyine nk'iyamweho, nyine intwaro y'agacinyizo, intwaro yahejeje abarundi hanze y'igihugu, intwaro inyuruza abantu bakaburwa irengero. Akaba ariyo mpamvu abarundi batari bake bavuga ko kugira ngo Perezida Evariste Ndayishimiye atimbagazwe nabo basuma, yapfuma aguma ku butegetsi na leta nawe ntaco ariko arikora ngaha mu gihugu c'u Burundi gihumuriza abarundi. Reveriyani Ndikuriyo aragabisha umutegetsi azibagira abana bitanze kugira ibintu bihinduke ko nawe nyine azogenda mu bandi. Reveriyani Ndikuriyo arabandanya nyine kuvuga imvugo ziteye ubwoba, akavuga ko umuntu wese azibagira amaraso y'abana b'abarundi yamenetse kugira ngo ibintu bigende neza atazigera yihanganirwa nubwo yaba perezida w'igihugu c'u Burundi General Evariste Ndayishimiye, kubera ko ngo uko ariko arigenza nyine biraboneka neza ko atariko araha agaciro amaraso y'abarundi yamenetse kugira ngo igihugu kibe gitwawe n'umugambwe ku butegetsi CNDD-FDD. Mu gihe Ndikuriyo akunze kuvuga amajambo yo kwica, gukuramwo, kuzana umutwe, kunywa igipara, aya majambo yumvikanamwo ko hariho umutegetsi ariko aragabisha ko ashobora kumwica. Uwo mutegetsi nta wundi uretse Perezida Evariste Ndayishimiye, kuko niwe abangamiye inyungu z'abo bategetsi nyine bo ku rwego rwo hejuru, kuko ariko arazibira amariba yose bakuragamwo amafaranga mu buryo budasiguritse, kandi bamwe muri bo nyine ariko arabakura amabanga akabapfunga, nk'uko nyine byagenze igihe yakura uhoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi akamupfunga. Ubu ngubu akaba apfunzwe nabi cane, aho nyine mu minsi aheruka kuburaniraho yavuze ko abayeho nabi cane, kandi ko umwanya n'umwanya ashobora kugwa mu ibohero kubera ukuntu apfunzwe nabi cane. Aya majambo yumvikanamwo ko hariho umutegetsi ariko aragabisha ko ashobora kwicwa, nawe nyine azogenda mu bandi. Uyu we ninde ga yemwe ugiye kugenda? Mbega abo bandi bo basanzwe bategerezwa kugenda ni bande? Umugambwe uri ku butegetsi urongowe n'umunyamabanga mukuru Reveriyani Ndikuriyo nyine usanzwe unyuruza abantu bakaburwa irengero, abandi bakagandagurwa ku murango izuba riva. Ariyo mpamvu nyine umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reveriyani Ndikuriyo avuga ko nyine uyu uzibagira amaraso y'abana b'abarundi bamenye nawe nyine ategerezwa kugenda mu bandi. Abo bandi avuga nyine nibo badasobanutse, ariko ikigaragara nyine abo bandi abavuga ni barya batumva ibyiyumviro byabo kandi bataba mu mugambwe uri ku butegetsi, dore ko nyine yumvikanye mu minsi iheze abwira abanyagihugu ko bagomba kwica impyisi. Impyisi rero akaba ari abatavuga rumwe n'ubutegetsi, kandi akaba nyine ari abatari mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Ibyababaje abagumyabanga batari bake bakavuga ko ibyo bintu bitari bikwiye kuvugwa n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe ukomeye kandi umugambwe urongoye igihugu. Aya majambo y'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reveriyani Ndikuriyo yateye abanyagihugu batari bake ubwoba, bibaza ibigiye gukurikiraho nyuma yaho Perezida Evariste Ndayishimiye nawe abandanya gukora impinduka zitandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi, guhera mu mugambwe uri ku butegetsi aho yahinduye bamwe nyine bahora bavuga ko begereye umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi akabasubiriza abiwe, ndetse akabandanya no mu gisirikare naho agakora impinduka, ndetse no mu nzego zirongoye igihugu naho akaba yarakoze impinduka. Ibyo byose bikaza nanone bihumuriza abanyagihugu ko ata kudeta izashoboka, ariko amakuru adahumuriza avuga ko nyine ako karwi kariko karashaka gutembagaza ubutegetsi kinjiriye Perezida Evariste Ndayishimiye mu buryo buboneka, ku buryo kaba kariko karakorana n'abahanuzi biwe, ku buryo abariko barashaka gutembagaza ubutegetsi bariko barabwira abahanuzi ba Perezida Evariste Ndayishimiye abagenwa mu bibanza bihambaye. Perezida Evariste Ndayishimiye akazisanga n'ubundi impinduka yakoze ataco zizamufasha, kuko n'ubundi izo mpinduka ariko arakorwa amakuru adushikira avuga ko ziriko zirategurwa n'abo nyine bashaka kumutembagaza ku butegetsi, ahubwo bo bakigezayo abo babona bazabananiza, bakazana abazaborohereza uwo mugambi wo gutembagaza Perezida Evariste Ndayishimiye babicishije mu bahanuzi b'umukuru w'igihugu. Hari amakuru menshi atandukanye
bitandukanye tuba turiko turabategurira kuri ino mboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Wowe ico usabwa nta kindi, niba utaravyonda kuri sabone vyondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi uje uwa mbere mu gushikirwa navyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu.